Turabaramukije tubaha n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana kino kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu Nama Nshingamateka. Muri kino kiganiro tubashikiriza ibijanye n'ibikorwa abubahwa abashingamateka bariko bararangura muri iri sasa risanzwe rya Ndamukiza, tukagaruka ku nteguro z'amabwirizwa zizwe zongera ziremezwa n'abubahwa abashingamateka mu ntumbero yo kuzanira akarusho mu buzima bw'umwenegihugu baserukira ndetse n'igihugu. Mu gihe igisata c'uburimyi n'ubworozi ari igihugu c'u Burundi cashize imbere ngo kiduze ubutunzi bw'igihugu ndetse kinafashe mu gushika kuri ya mbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, abubahwa abashingamateka barabandanya gutora amabwirizwa atuma ico gisata gikomeza gutera imbere. Naho rero kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 8 Ndamukiza uyu mwaka wa 2026 abubahwa abashingamateka bize bongera baremeza 100% integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ritunganya igisata kijejwe ivyerekeye imbuto z'ibimera bamaze kuyica irya nino. Iyo nteguro ikaba ngo hari vyinshi yazanye nk'akarusho nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije umupfasoni Karinimba Rushimana ariwe yari yarungitswe na leta y'u Burundi mu Nama Nshingamateka ngo atange umuco kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Iri bwirizwa rishasha rifise intumbero yo kurораnisha igisata kijejwe ivyerekeye imbuto n'amahangiro y'igihugu y'iterambere rirama mu gushiraho imbonakazoza irashe yo ku kiringo kirekire. Ivyo bikazotuma hatorerwa inyishu nziza ibibazo biguma bigwira vyo kuronka imbuto zirobanuye kandi zikama ziboneka hakiri kare, gutsimbataza amategeko mu gihugu no gushigikira ubuhinga bushasha kugira haveho intambamyi n'izerekeye imbuto zifise akaranga kadashimishije no kutaronka imbuto z'ubwoko bwiza. Iyi nteguro y'ibwirizwa irashiraho uburyo bukomeye bwo gushigikira amahinguriro y'imbuto, irashiraho kandi uburyo bufasha mu bijanye n'ubushakashatsi no kuvumbura bishasha mu ntumbero yo guteza imbere akaranga k'imbuto ziri kw'isoko no gutera intege guteza imbere ubwoko bushasha bukenewe mu gihugu, guteza imbere uruhara rw'abikorera utwabo. Iyi nteguro y'ibwirizwa irashiraho ivyotuma ababwizatunga bikorera utwabo bahurumbira igisata co kugwiza imbuto, uguteza imbere imbuto zongerejwe akaranga n'imbuto kama hamwe n'izikuzibungabunga. Iyi nteguro y'ibwirizwa irashiraho uburyo bukwiye bwo gukwiragiza imbuto zongererejwe akaranga no gushiraho ingingo zerekeye ukubungabunga imbuto kama, uguteza imbere ibijanye n'urudandazwa rw'imbuto no gukinga ko imbuto ziganwa, kwisunga amategeko akurikizwa rwego mpuzamakungu n'ayo mu karere. Muri make rero ihindurwa ry'ibwirizwa ritunganya igisata kijejwe ivyerekeye imbuto rizoba inyishu irama kandi irashe ku ntambamye zahora mu gisata c'imbuto mu Burundi. Mu gihe imbuto zirobanuye ziteguriwe aha mu Burundi vyibonekeje muri iyo nama ya bose ko arizo zotuma abarimyi batekana kandi bikagabanya n'agahombo k'amafaranga atangwa ku mbuto zivuye hanze y'igihugu. Aha umukuru w'Inama Nshingamateka Nyeniteka Girazi Daniel Ndabirabe akaba yasabye umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi gukorana n'abahinga mu bijanye no kugwiza imbuto zirobanuye. Ubushakashatsi burabe nk'uko mwabivuze ingene bwo kwiyumvira bugakora imbuto zacu ncengirako vuga no mu bintu bijanye n'inka ubworozi hari ahantu nagiye gutembera aha i Buringa nagiye gutembera
noneho baratwereka ubwoko bw'inka ziva i Burayi mu bihugu bitandukanye kandi zimeze neza pe. Mugabo batubwira ko bariko barakora ubushakashatsi kugira ngo baze baronke ubwoko kijambere bw'inka z'u Burundi. Twosaba umushikiranganje kugira ngo azojeyo ico kintu azokirabe, hanyuma azogaruka hano umunsi azogaruka hano nico naho azotubwira ati hariho ubwoko bw'inka z'ikirundi buriko buraboneka, kuko natwe tuca twumva ko ari ikintu gikomeye cyane, ikintu bimwe tuvuga ngo vision 2040 niyo biriko biraja. Niyo mpamvu n'abashinga bavuze bati turondere imbuto zacu mu bintu byose, haba mu birimwa, haba mu bitungwa, turondere imbuto zacu. Burya irya 2040 niyo turiko turaja. Murumva rero ko ubu bushakashatsi ikindi kijanye rero n'ivi yakwa mushikiranganje, nimuze murarondera abantu baba specialiste mu bintu bijanye na agriculture, kuko tudafise abantu bavyumva, abahanga n'abahinga bakomeye, ku bintu bya recherche bikorwa n'abahinga bakomeye cyane. Mubarondere hariho abarundi bari hanze, abo bahinga mubarondere kuko amarecherche ubushakashatsi bukorwa n'abahinga kweri. Ababi wacu benshi barakeneye nabo gufashwa, barakeneye kunganirwa, kandi abazobunganira saba bari hano, nabo dukeneye abarundi bave hanze bazi. Abashingamateka barashikirije kandi ko ikigo izabu cohabwa uburyo kugira ngo gishobore gukora neza mu kugwiza imbuto zirobanuye. Ikibazo canje gifatiye ku kigo izabu isanzwe cyo igwiza imbuto zirobanuye. No munsi tubona ko gishobora kiri mu bibazo bitakivuye ko muba bivuye ku nyine by'amafaranga bitunganije muri leta. Kuvuga yuko izabu kera yarahawe kwiza mbuto no kwita secondaire, aja kuva kuri itegwa cikirayi, yabaha ama vitroplan, hama nabo bakagwiza bakapoza ama minitubercule, izabu ikabagurika baranga le processus gushika baronke ama prébase. Mugabo no munsi ntavyo bagikora, nimba bikora ni à petite échelle. Hanyuma ugaca usanga rero no munsi umugwiza mbuto kugira ntahombe kubera bayatanga ku investissa muri ivyo, parce que batamugura izo minitubercule ari contraint kubandanya le processus gushika aheze. Uno munsi rero izabu ico kibazo ndetse saho honyene n'ingene baronka uburyo bwo kwentretena ibyo baba bariko barakora buza difficilement, bigatuma haba mahotard, haba mu masemi, haba mu récolte, ugasanga abakeneza mbuto zirobanuye bazironse bateba umwanya wararenganye wo gutereka. Nshaka kubaza umushikiranganje, mbega none ico kibazo bariko bagitora umuti gute kugira ngo izabu yoroherwe mu bikorwa vyayo? Nivyo kuko tugiye kuraba izabu no munsi ifise uburyo bukwiye n'abakozi bakwiye, kuko irafise ikibazo c'abakozi bubahwa. Abakozi muri izabu ni bake, bafise n'ubumenyi. Mu gihe yobwirizwa uburyo bw'ibikoresho n'abakozi, twosanga badukoreye imbuto zitari nke mu gihugu cacu c'u Burundi, nizobura tweza tukazikura kuri baba bw'izambuto. Nayo ku kijanye n'abagwizambuto bavuga ko bakora bahomba, hasabwe ko boronsa uturusho kugira ngo igisata gitere imbere koko maze kiduze ubutunzi bw'igihugu. Niki yavuze ati ntarabona sibivansi ku bagwizambuto tibigenda gute, sibivansi mubahwa ziri kwinshi
arashobora kuba exonere bivanye n'ivyagomba kuzana amamashini. Uwo mugwizambuto azwi neza asabye baramugirira exoneration y'amamashini. Arashobora kandi koroherezwa mu bijanye no kuzana imiti yo gupompa ivyo biterwa n'ibindi n'ibindi. Ku kijanye n'igiterwa c'ivoka camaze kuja mu biterwa njabukamazi, abari bashikirije amakenga ko cijukiwe kurimwa kizohava kibura isoko, umushikiranganji ajejwe uburimyi yarabahumurije. Mbe ivoka ko mbona bene gihugu bazirimye ku bwishi intara zose n'amakomine yose, mu bushikiranganji biteguriye gute uyu mwimbu w'ivoka ukungene naho bazowufata ku bene gihugu, kuko ivoka zisoromwe zikamara iminsi ntizibikika nk'ibigori. Nagomba ndababwire bubahwa yuko ahubwo utariko aratera ivoka azokwicuza buri misizi. Ivoka riko rirahurungirwa ku rugero rukomeye cyane, na cyane cyane irivoka rya ruhere, ariko n'andi mavoka y'ikirundi nta ngorane. Uno munsi umuntu afise ivoka, umwene gihugu afise ivoka ntiyidoga, na cyane cyane rya ruhere bamusanga muhira bayakeneye. Ndavuga nko muri Butanyerera ngabo bari ngaho Butanyerera bombe cyabona. Sinibaza yuko hariho ufise ivoka rya ruhere, giti c'ivoka rya ruhere abura amafaranga. Bamusanga muhira, ndetse n'ibyo wowe ubona yuko ritaragira kwamurwa bo bakugira ngo zana turavyo tuyajana. Rero bisigura yuko reka tubahimiriza bene gihugu natwe turi ku kivi tubaronderera amasoko. Ubunye turafise Ubushinwa buza bwaradusabye isoko ry'amavoka, n'abandi tuguma turondeza hirya no hino. Kira noneho ngira murabizi yuko uno munsi hariho abagwizatunga bariko barakora amahinguriro y'ivoka. Hirya iburinga hariho umugwizatunga yitwa Sakuru, aramaze kuba ashinga ihinguriro ry'ivoka, barakanya amavuta y'amavoka, kandi murabizi neza n'amavuta meza cyane asubirira ure d'olive, amavuta ya olive twumva ava hanze, nico kimwe n'amavuta ava mu ivoka. Rero tugende duhimiriza bene gihugu ngo ntitubace intege, tubahimiriza ahubwo kuyatera cyane, kubera ko ibijanye n'isoko twege turiko turabikurikirana dufashanije n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo urudandazwa. Turiko turagerageza kugira ngo ayo mavoka yose aramaze kwimburwa ubu nayo bariko baratera yose azoronke isoko, kandi amasoko ameze neza cyane. Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yasavye ko ico giterwa cohurumbirwa, ariko na cane cane ivoka bita ruhere, ariko kandi n'ivoka kama ntibagibagire. Nkebure abantu bariko baratwumva, twese ntiturime ruhere, kuko iyo umaze kugira grefe ya ruhere ni grefe bwa kabiri. Ngaho hantu hari akabazo. Umaze gukora grefe ya ruhere ya mbere, ni ukuvuga ko avoka ivuye ya ruhere ukongera ukayitera, ntiushobora kongera gukora grefe. Uca uyireka ukonye wayitera ari ya ruhere, ucureka nyene, nta kundi kurusha kuba ngo reka mugwize ngo uhindure inkomoko canke karite yayo. Oya, kiretse isi wewe isi ari uhinduye, uguhindura no kongeramo umwavu mwinshi, ibintu nka bene ivyo, kandi umwavu w'inkwavu, umwavu w'ingurube, umwavu w'iki, umwavu nyene ukomeye ushobora gutuma irya ruhere yonyene wateye ishobora kumera. Aha rero bica bivugije, bica bisaba yuko na zirya twumve ko irya ruhere siyo kugira ngo twebwe dufungure. Irya ruhere niyo kurondera gushora hanze cyane cyane.
abo hanze nibaronka bakakwigwa natwe tuzoza dufungure turaryayo hanze, ariko tubandanye arya ya kera y'iwacu, kuko abe ayugufungura twebwe, kuko nushaka yuko yose yajya ruhere ukazoza unayafungura, aho uzohava usanga uhomba, kandi hazogera igihe ijya mbuto ishobora kugenda itituka kugeza izimangana. Wewe nimba wari wararimye ruhere gusa usange ko amwe ya kera amwe hageze ko uyakenera. Nshingamateka, jewe nariko ndiyumvira nti abantu barime ruhere nivyo, ariko nimba ufise umurima niwibagiwe ukaba ufise umurima w'ihegitari, fata 2/3 vy'iyo hegitari urime ruhere, ariko habi ca gatatu urime zirya za kera, na cyane cyane ko kugira ngo bigende neza ufata zirya za ikibuto ca kera kugira bagira grefe kuri ikibuto ca kera gitera kikamera, hanyuma haheze igihe bakagrefa ko ruhere. Urumva rero ico ca kera niyo ruhere ugrefye ko nivyo bihinduka bikazana ruhere imeze neza cyane. Ubu rero bisaba yuko izo za kera zitegerezwa kuba zihari, muraba muriko muravyumva. Izo za kera nimuzirime kuko nizo tuzofungura twebwe turazimenyereye, nizo tuzofungura, ahubwo tuzirime neza ahantu hameze neza, isi imeze neza, kugira ngo nazo zibandanye ziyongera tubaye tuzifungwa. Ariko tuva turondera amadevize tuzoheza tugeye amagrefe za ruhere kugira ngo dushobore gushora. Ubushakashatsi bukore, ntibahagarare, kuko nibahagarara barashaka kuzotugira twebwe twamaze kwiyangaja mu bintu byo gukora amayizine iki n'ibiki, ugasanga turabuze imbuto, turabuze ruhere, igihe igabanuka. Nk'uko twabonye amateke yagiye kera tukabona izindi mbuto zigenda zihera, ugasanga natugize ingorane. Aha rero bisaba ubushakashatsi. Aha rero twibukije umushikiranganje icyo cy'ubushakashatsi. Hari wavuze ati yavuze neza ati ni murabe ko mwavuze ko ari commission nationale sawa, ariko murabe naha muri recherche ministère ya enseignement et recherche scientifique, murabe ibyo mwofashanya, murabe zizayizabu, murabe ibyo mwofashanya, murabe aba privé barabe investissement bokoramwo kugira ngo ubwo bushakashatsi nukuri kuri ibintu bijanye na avoka buze buhabwa inguvu. Tutazohava nk'igihugu tuvuga yuko muri 2040-2060 dushobora gusanga umwimbu ugeze hagati ugakama, ugasanga nabo twumvikanye, ibihugu twumvikanye ko twobacuruza ko ibyo vyaba, tugasanga bigiye bigabanuka, biraheze. Abashingamateka barabajije kandi umushikiranganji ikiriko kirakorwa kugira ibitegwa bimwe bimwe ntibihone nk'amateke n'imyumbati. Umushikiranganji akaba yabahaye umuco agira ati nivyo bwa mbere hoho, ndetse nuko naho tutobura n'ibibazo, imbuto ziva hanze zitangirwa amafaranga menshi kandi uva amakungu. Rero ni ngombwa yuko Uburundi tugerageza tukaraba uburyo twogira kwidegemvya ku mbuto, na cyane cyane yuko tumaze kubibona hirya no hino yuko ngaha mu gihugu cyacu Burundi imbuto zihagwirizwa, zaba z'ivyagwa zirahari bubahwa, haba mu kigo izabu, haba mu bagwiza mbuto ubwabo, hariho imbuto zaba z'ivyagwa canke za kama ziriko ziragwirizwa. Akarorero ka hafi notanga nuko sinzi ko mu minsi yeze bakurikiranye twaragize urugendo tugendera abagwiza mbuto, twaragendeye ishirahamwe ryitwa Setrako
risanzwe rihingura ikigori c'ikivyagwa bimwe bita maïs hybride mu Kifaransa, ikigori citwa burakeye, barafise n'ubundi bwoko bwitwa vetrua. Iyo mirima twarayishitsemo ubwacu turayibona, turabona yuko abarundi duhinda guhindura ingendo, turinda kumva yuko tutokama tuzerinze hanze, ko iwacu mu Burundi bishoboka. Ni ikigori twasanze cama neza, cama bibiri, cama bitatu. Ni ikigori gikunda mu gihugu cacu c'Uburundi hose, ahubwo nobamenyesha yuko hariho abenegihugu bamaze kuba bakimenyera, bakizi. Udashobora kumuzanira panarse na retrongo ayitore yabonye burakeye. Rero ndetse na setrako hariho n'abandi baguzambuto. Ngaruke kuri izabo, ivyo ngomba ndababwiye n'ivyo nakoreye ko jewe nyene. Narabasavye bampe imbuto y'ikigori kirobanuye ikivyagwa, barayimpaye ndayitera co kimwe na panarse nka misro, ndagira ingererano kugira ngo ndabe nihehe nakundishije. N'uwo notumira akaza kugira abana amaso yiwe arabona yuko ico kigori cagurijwe muri izabu arico cakunze ugereranije na panarse nka misro. Hambavu y'ibi vyagwa muri izabu naho nyene baragwiza imbuto kama. Imbuto kama kuyiguza no kubisigura iki kuri bamwe abanye bakibaza bayihinguvu. Buge imbuto kama irasaza bivanye nuko baguma babika basubiramwe, mugabo barafise ubushakashatsi bwo kuyihinguvu ikagaruka ifise amaraso mashasha, ibisega nyene rikaza bifise amaraso mashasha rikimbuka cyane. Rero ivyo byose ntitwoca tugira ngo karabaye mu gihe imbuto zitoza zivuye hanze ngo wakabaye ihibambewe, ahubwo mbere ihangiro dufise nuko tugenda turazisesera bukebuke, tugabanya rekomande, dushiramwo imbuto ziwacu zihegurirwa ngaho iwacu. Mu gihe bishobora gushika ugasanga hari ibidandazwa vyinjiye mu gihugu bidakwije ubuziranenge, umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe yasavye ko ari ukurikanura cane bigapimwa imbere yuko vyinjira kugira ntibize konona amagara y'abenegihugu. Amagara meza ku benegihugu ni karahara mu ruganda ntibacure muri ya nzira yo gushikana Uburundi ku iterambere rirama. Ni muri iyo ntumbero inama nshingamateka yakoranye irongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Fabrice Nkurunziza ku munsi wa kabiri w'igenekerezo rya ndwi Ndamukiza 2026 iraheza yemeza 100% integuro y'ibwirizwa ritunganya ibijanye na mercure mu Burundi. Iryo bwirizwa rikaba ryaje kugira rikingire cane amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije, ivyuka n'ibisigarira vya mercure. Ni mu gihe rero nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji Karinimba Rushimana ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, mercure ari ubumara bukaze cane bubangamiye gose amagara y'abantu kw'isi yose, cane cane mercure iri mu mero ya methyl. Iyo nayo ikaba iri mu mafi no mu dukoko tuba mu mazi turibwa, mu bibanza mparirwa buzima, mu bikoko no mu bimera vyo mw'ishamba. Arico gituma hategerezwa kugira igikozwe ku rwego rw'igihugu, rw'akarere na mpuzamakungu. Abashingamateka bakaba barabajije ikiriko kirakorwa kugira amagara y'abenegihugu akingigwe. Umushikiranganji Karinimba Rushimana akaba yavuze ati ingingo mperekeza ni ukubuza kwinjiza mu gihugu no gushorera mu mahanga iyo mercure, guhagarika gukoresha iyo mercure, gucukura ubutare no guhingura inzahabu. Vyongeye ubushikiranganji bwose bwegwa n'ikoreshwa ry'ubwo bumara bubwirizwa gukora ibishoboka vyose kugira ubwo bumara butuzwe. Abashingamateka barabajije umushikiranganji Mbarushimana aho iyo mercure iva.
Aha umushikiranganje yishuye ko ahanini iva hanze y'igihugu igakoreshwa mu gucukura ubutare no guhingura inzahabu. Ibisigarira vyayo vyakoreshejwe mu gucukura ubutare biraheza bikisuka mu nzuzi canke ibiyaga, usanga harimwo amafi canke utundi dukoko turibwa ku buryo umuntu azihereje agwara amagara yiwe agahungabana. Honorable Kome Manirakiza yavuze ati merikire irahungabanya ubuzima ariko ni ingirakamaro. None ni giki twobwira umwenegihugu gihungabana ku buzima bwiwe? Ni bihe kumbure ibimenyetso yobona byagenze bite kugira ngo amenye basi ko merikire kumbure yoba ariyo yabiteye? Mu bimenyetso bijanye no guhungabana kw'amagara y'abantu vyibonekeza bimwe bimwe nuko imitsi irahungabana, umuntu ahagarara akaguma ajugumira kubera imitsi iba yahungabanye, hanyuma ashaka kurwara indwara yo kwibagira akaguma yibagira kubera ko iba yadutse igashika muri cerveau. Arashobora kandi nko kuba abagore bibungenze cyane canke abonsa iyo bafunguye ibirimwo imyanda ya merikire, nk'umugore yibungenze umwana mu mbanyi arashikirwa, ari na hamwe dushobora gusanga havutse umwana afise ubumuga, ukuvuga afise ibihimba bitameze neza, ugasanga ukuboko kuramugaye, ijisho rirahumye canke n'ibindi twama twabibonye. Canke ugasanga umwana nawe naho yoba yavutse akomeye ntagenda ugasanga agenda azingama kubera ko ubumara bwavuye mu maberebere yonse kwa mama wiwe. Hariho n'ibindi amafigo aratosekara kubera ko merikire, ihungabana ry'amafigo rirashobora guturuka kuri merikire. Hariho n'indwara zijanye n'igitigu nazo zigashobora iraduga igashika no mu gitigu naco kikamererwa nabi. Kenshi na kenshi nk'abarya bacukura ubutare ashobora gusanga umubiri wiwe utakirinda indwara kubera ko abarinzi b'umubiri wiwe bagenda bahungabanwa na merikire, ugasanga indwara zose ziraza ziguma zimwikubitako kubera ko umubiri wiwe utabukirinda indwara. Ku bijanye n'ibidukikije nabibabwiye, iyo amazi atosekaye ibinyabuzima birahahonera. Iyo tuvomeza amazi arimwo merikire iraja mu musoma, iraja mu mboga zitandukanye, ivyo vyose tubifunguye merikire yo igumamwo. Si ivyo gusa n'isi amazi atemvye arimwo merikire akaja mw'ivu nayo merikire igumamwo, amazi canke isi nyene ubwayo na nyene iragumamwo ubumara bwa merikire, hama bukazogaruka buja kugirira nabi ubuzima bw'abantu n'ibintu. Aha akaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho mu kiganiro gikurikira.